tutabonetse aho bari kuturasira ntirisigura ngo nitwari ko turagira imyerekano. Aho habusaba amabanga ntaza kuvuga ibyo mutazi biba ari byinshi, ibyo noshobora kuvuga ni byinshi bindi twaba torimwo twabayemwo, siwo mwanya wo kubivuga, hazobibihe kumbure twandika ibitabo, twandike no memoire, hari ibyo hataragera ko umuntu ashobora kuvuga, ariko ngoma ndakubwire ko kuva ku munsi wa mbere gushika imyerekano ihere nari ndayirimwo, mugabo sinza kukubwira ngo nayikoze uko umbabarire, hariho amatwi menshi yandi ariko arumviriza akeneye kumva ico nyene, ntaco nza kukubwira. Ariko mpereze ku ijambo navuze igihe nishura n'uwundi, kano kanya tureke ukagira kanya ho guterana amacumu twebwe nyene turiko turakinyizwa, kaba kanya ko gushira hamwe inguvu tuguvuduke dusigaranye kugira ngo turabe ingene ibintu bikira. Abari hanze n'abari mu gihugu bipfuza impinduka bashire hamwe inguvu tukuremwo ibi bintu byo gushihana, byo kurasana, byo gutukana, byo kwambikana ibara. Nico CNDD-FDD yipfuje kuva mu ntango kirayinanira. Uyu munsi hamwe twobijamwo yo bari intsinzi ikomeye, ngo bogira umunsi mukuru hamwe, twofata iyo nzira, maze ibitutsi bahora dutuka ugasanga abiwacu nibo basigaye babidutuka, ibyo babibabaje. Ego sinzi yuko avoka hari utubazo yari yabajije, sinanditse, sinzi mugenzanje ari singira mbere yuko tuca tujya kwa Leonce, ngira wo kwishurira rimwe na avoka. Gilbert, nibaza ko avoka atashoboye kubaza utubazo kuko ntiyashoboye kwinjira, ariko turafise utundi tubazo twagiye turarungikwa mu buryo buciye ku buryo ngurukana bumenyi. Turafise nk'akabazo ko witwa Holy Earth yakanditse mu gifaransa, reka ngira ndagasome ngira ngo turashobora kugasobanura mu kirundi. Yagize ati pourquoi ne pas réunir toute la crème de juristes qui existe, et il y en a, pour attaquer toutes ces dispositions liberticides devant les juridictions internationales, y compris la Cour constitutionnelle, peu importe l'outcome. Ngira ati kubera iki batoshyira hamwe abashingamanza bose batoshira inguvu hamwe kugira ngo baheze basenye ayo mategeko mabi atuma habura ubwigenge na demokarasi mu Burundi. Cyane ego urakoze. Ubundi ngira ngo ntiyabajije ikibazo, yatanze igiciyumviro ciwe, avuga ati nk'uyo mushinga ntahe Emmanuel ariko aravuga birumvikana ko ari umuntu w'imvuga kuri kandi yogica afashije igihugu, none raba ntibishoboka ko abikora, dommage. Ngira ngo yatanze akiyumviro kiwe naco nyene yagize neza. Kanterekere Kevin yagize ati mfise akabazo, vyokunda ko constitution iza irasigurirwa abanyagihugu kugira ngo tumenye vy'ukuri ibirimo. Jewe ku bwanje numva hoza harabaho ikiganiro kijanye na constitution kikama kiba nka buri kwezi. Murakoze. Ngira ngo ako n'akabazo ishyirahamwe Fokoto ryatunganije bino biganiro ishobora kwishura kugira ngo abanyagihugu bumve ko boronka ako karyo ko gusigurigwa constitution. Mwambusa bonne gouvernance yavuze ati nashaka kuvuga face au silence coupable nko kutiyamiriza racisme, ihonyabwoko n'amarorerwa hamwe n'intwaro zisunga ayo aso propos. Sinzi ko mwarangije tubazo. Avoka yari yanditse yagize ati jewe ndembera ko amashirahamwe adaharanira inyungu za politike afise ico yamaze imbere y'umwaka w'2015. Nshaka kubaza la critique yoshobora gukorwa par rapport y'ivyabaye muri 2015. Ngira ngo Pacifique yagerageje kwishura mu ntango ya kino kiganiro. Nta critique negative y'uruhara rwanyu mwokora, kandi jewe ndashima ivyo mukora gushika ubu naho muri hanze. Nutwo tubazo tumaze kwakira kubagerageje kwandika. Nibaza ko dukwiye n'umwanya usa n'uri kuratujana. Ngira Leonce Ngendakumana nimba ashobora kwishura hanyuma batumire baraza kugira ico bavuze kuri utwo tubazo twabanditse, hanyuma dutandukira igice ca nyuma ca kino kiganiro c'icokorwa, duha ijambo abatumire mu minota mike kugira ngo tuze gusoza. Alice Hakizimana nimba mwonkundira. Ego Benjibete. Leonce Ngendakumana sinzi ko mutwumva, ubuhinga bw'ivyuma bwagumye butugora biracika mutarishura, sinzi uko muri hafi, ndabona ntariko ndababona, sinzi ko mushobora kwishura
ariko nimba mutaratwumva sinzi ko Pacifique yogira icyo avuze cyo kimwe na Maître Nkengurutse ngira mwumvise hari ubajije ikibazo cy'uko ati mbega ntibikunda yuko abiza amategeko bose abahanga mu vy'amategeko muje hamwe kugira ngo mushobore kugira urunani mukora ikintu cyoshobora kuza gusubiza ya mategeko meza mwavuganye yari imbere y'ibihumbi 2015 yatuma haba ubwigenge bw'amashirahamwe migambwe na demokrasi mu gihugu. Sinzi ko Emmanuel abaye atari hafi noshobora kugerageza ariko ko ari barihuka kuvuga kera abaye ashobora kwishura yotangura. Emmanuel Nkengurutse sinzi ko mutwumva. Yego ndabumva cyane. Yego. Urunani rw'abashingwamanza kugira ngo cyangwa biza amategeko kugira ngo amategeko meza ya kera agaruke bo ivyo bikorwa n'abantu bari ku butegetsi. Abantu bari ku butegetsi nibo bahinduza amateka ariho. Amateka mabi ariho ubu yashizweho n'inama nshingamateka na nkenguzamateka vya CNDD-FDD cyane nibo bafise ubutegetsi bwo guhindura amategeko kuva muri 2015 abantu bakeya barimwo ntajwi bafise kugira ngo bahinduze ibintu bavyange banga amategeko mabi yazanwa na guverinoma ya CNDD-FDD. Urumva rero guhindura ibintu sukuba uza amategeko uzi droit no kugira ubutegetsi bwo kubikora. Nico gituma harya ingwano ya politike ikomeye hose kugira ngo haje ku butegetsi abantu barondera neza y'igihugu, abantu barondera demokrasi y'ukuri, igihugu kigendera ku mategeko cubahiriza agataya kazira n'ukurora iyo ntwaro niho bishobora guhinduka honyene. Sino twebwe turashobora kugira des propositions nyinshi kandi zirasanzweho nawe ufata ivyari bisanzwe ukavuga uti turabisubira iki ngubu hoze intwaro nshasha par exemple yanyutswe igendera ku matwara ya demokrasi ifuta izo ngingo zose zari bigasubiza ivyahoraho bica vyoro. Rero kugira tubishikeko murondera uburyo bwose intwaro ihindura ibintu ihari sinzi ko izobishobora ariko canke nayo ihinduka hazi yindi ishiraho amategeko meza. Ngira ubwo buryo Hollywood yari yashatse kumenya nibwo yarakeneye ko mwamubwira Maître Emmanuel Nkengurutse uburyo bwo guhindura ego biciye mu mategeko n'ubuhanga bw'abaminuje mu vy'amategeko. Ngira ngo nivyo duhava tuvuga ingena tworaba ukuntu twogarukira uburenganzira. Murakoze cyane nimba mwabitegekanije kubivuga mu bibike gato duhija mu Pacifique nawe agira ico yishura. Ndabona bane bakiri ku murongo basavye ijambo kera ngira Alice niyanyemerera turaza kubaha umunota umwe nabo bagira ico bavuze hanyuma tuce tuja mu gice cyanyuma cyo gusoza. Pacifique nahazwe ngira mwoduka kwijambo mugerageze gusongora. Ngize nko kuri kavuze cy'abizi by'amategeko boje hamwe kugira ibintu bice bihinduka bifata umurongo umuntu yoba yibagiye ahubwo inguvu zabo nico bajejwe. Abize amategeko baza guca imanza mu masentare, abize amategeko n'abashingwa manza baza kuburana mu masentare. Umva muri ico gihe naho boje hamwe gute batari abacamanza ngo baze gufasha gutsa ijo manza canke ngo bashobora no kuja kuburana imbere y'ubwo butegetsi urumva ntaco bihinduye. Urunani rw'abize amategeko ruriho nka kavibe iriho ico bashobora gukora ubu no gushengeza ubutegetsi mu nzego mpuzamakungu zitandukanye nivyo usanga bariko barakora. Ikindi ni nk'ibi nyene twumvise Maître Nkengurutse yakoze ngaha aho ashobora kwerekana amategeko hari ingene ari mabi akerekana ivyagiyemwo bibi n'ibishobora gukosorwa hanyuma nka twebwe amashirahamwe n'abandi tukavyakira tukabandanya tuja mu nzego zose ziba zishobora kuvugana n'u Burundi dusaba ko babushirako pression kugira ngo ivyo bintu bihinduke. Icyanyuma niki avuze nuko mu nyuma ubutegetsi bushoboye guhinduka kumbure ari umuntu ashobora kwizigira ko ivyo bintu bishobora gukosorwa. Hari ikindi kintu ngomba mvuge ko
umuntu yavuze ku kijanye n'ihonyabwoko agira ati amashirahamwe yavuze ahubwo yakoresheje ijambo ribi cyane yavuze complice yakoresheje ijambo complice ni ikintu kibi gose kuvuga ko amashirahamwe yigenga yaba ari complice ya genocide ko barakamaramaza kuko complice ni uwafashije ni umuntu agenda gufatanya n'abakoze genocide mu kuyikora bakayikorana ivyo bintu sivyo ngomba ndamubwire ko ashobora kuba afise amakuru adakwiye ku ruhara rw'amashirahamwe yigenga kuri ibi byo kurwanya ihonyabwoko mu Burundi ivyaha byo mu ntambara n'ivyaha ivy'ihonyabwoko ibyaha byo mu ntambara n'ivyaha by'agahomerabuntu ndamwibutse ko kenshi societe civile ikoresha amategeko aba hari ivyumvikanywe canke igasaba amategeko ajaho canke igasaba inzego zikora ico zitegerezwa gukora aha cadre dufise ya mbere dukorerako n'amasezerano yarusha ivyumvikanywe yarusha nivyo amashirahamwe yigenga yagumye akorako cyane kuva mbere inyuma nyene amasezerano yarusha agihejeje gusinywa amasezerano yarusha yaravuze ko habaho CVR Commission Nationale Vérité et Réconciliation yateza kugira ikivuze ku vyaha vyabaye muri kahise igatomora ibintu vyabaye ivyarivyo hateza kujaho Commission d'enquête judiciaire internationale yategeza kuza kuraba ko habayeho ivyaha vy'ihonyabwoko ivyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomerabunwa icya gatatu hateza kubaho Tribunal Penal International pour le Burundi sentare mpanavyaha mpuzamakungu yerekeye Burundi yaheze igahana abantu bakoze ivyo vyaha mu mwanya wa mbere amasezerano agisinywa amashirahamwe yigenga cyane cyane ico gihe hariho rigiteka n'ayandi nta runani force ntibwari bwajeho barasaba perezida Buyoya mu mwanya wa mbere ko yoshiraho y'abasevere yotuma ko iyo commission d'enquête judiciaire internationale kandi agakora ku buryo habaho iyo sentare ariko ntawuzi gituma ubutegetsi bw'ico gihe bwagumye bukwega amaguru ikiringo ca mbere c'ifata kibanza cyaheze perezida Buyoya atabikoze ivyo bintu aza mu mpera niho yagiye gutuma ko muri ONU ko bohogira baza bakavugana ingene hobaho kumbure iyo commission d'enquête judiciaire internationale mu kiringo ca kabiri ca transition hari perezida Ndayizeye nawe nyene nta kinini yabikoze ko kiretse ko mu mpera yateye ashiraho itegeko ryashiraho CVR itegeko abantu batahurije ko batakunze zazanye imari kandi mu baharira harimo ya societe civile nyene ikikwereka ko yagumye kurikiranira hafi ivyo bibazo muri hamaze kuza CNDD-FDD yaje igorana cyane kuri ivyo bintu ubwa mbere bwo CNDD yavuga ko idashaka niyo CVR yavuga ngo ikeneye ngo commission vérité sinibwo ikindi kintu yongerako mugabo ntiyashaka CVR kujya yavuzwe ntawe atahura igituma yo idakeneye kuko kuri kuvugwa naho inyuma ya 2015 ubona ari byo yasize kumwete mu nyuma hanyuma iriyamiriza gose ikintu cyose cotera kizana iyo sentare yoca izo manza muri societe civile twasizeho n'urunani rudasanzwe rwakurikirana ibintu byose bijanye no gushiraho ibyo twita les mécanismes de justice transitionnelle mu runani force mu gihe je nari ndayirongoye mu bikorwa twakora ndibaza ko 50% y'ibikorwa force yakora vyari bijyanye no gukurikirana ibi byo gushiraho izi mécanisme tuvuza induru tuhura n'abashoboka bose kugira ngo ivyo bintu bishoboke ariko CNDD-FDD kanana gushikigira ibiganiro n'ishiramwe mpuzamakungu ONU muri ivyo biganiro bagira ivyo bahinduye CNVR hinduka CVR hanyuma sentare barayanka kwibaho bavuga ko dosha cyitwa tribunal special habaho icuko babaza abanyagihugu cyo bavyibaza ko turagwana ku buryo habaho umugwi w'inyabutatu waja kubaza abanyagihugu harimo societe civile na Nations Unies hasohoka raporo nziza cyane abavuga bino bintu barakwiye gusoma nk'izo raporo kugira ngo bakurikirane ibintu aho biba vyari bigeze bakabona naho vyapfiriye twaragwanye uko twashobora kuri ivyo bibazo mu mpera rero tugiye kwegereza amatora ya 2015 CNDD-FDD ihindura ikibazo aho gigomba igwanishe mu vy'amoko izana CVR tumvikanywe ko izana ibintu bibandanya kujyanisha abarundi irondera ko abahutu n'abatutsi bavanako kugira ngo abazoja kwiyamiriza ikiringo cya gatatu ntibashobore kuba bari kumwe niho ngomba mpereze iki kibazo ubwa mbere bwo
ababivuga barazi neza ko société civile iri contre le génocide. Ntushobora kuvuga ko urwanira les droits de l'homme utagwanya génocide. Turagwanya génocide, turagwanya les crimes de guerre, turagwanya les crimes contre l'humanité. Nibi twakoze byose umwe yambaza ati muri CPI bigezehe, ibi byose dukora n'uyu munsi usanga bibandanya biri muri bene uwo murongo y'ukugwanya ivyo byaha by'agahomera, ivyo byaha bikomeye cyane usanga Burundi butariko burahana. CPI iraherutse kuvuga ko ayo matohoza isa niyayahejeje iri ku ntambwe yo gusohora n'imitahe, mugabo ko imitahe yayo iyisohoye tutazobimenya. Tuzobona abantu bafatwa, abantu bazokwisanga bagiye ahantu bashobora gufatwa, abantu babone bafashwe, mugabo CPI ntizokwigera itubwira ngo twasohoye umutahe ufata naka. Ivyo mu bisanzwe barabinyegeza kugira nabo bantu bijajare bahabi baja mu bibanza ishobora kubafata. Igikorwa murumva ko twakibandanije yaba ibyo bya justice transitionnelle, urunani force n'uyu munsi rurabandanya rondera amaraporo force imaze gukora ku bikorwa CV y'uno munsi iriko irakora ibyo Rwanda yicariye, ivyo ibandanya kwerekana bikwiye kuko bingana, muzosanga société civile abavuga ivyo bintu muri ko murayirenganya, ahubwo nukuraba ingene mukurikira mukamenya aho ibintu byose babigeze, mukafatanya na société civile nyene kugira urwo rugamba rubandanye rubagwiza kurusha. Ariko gukoresha kino kintu kugira ngo nkuko CNDD-FDD ivyipfuza abahutu n'abatutsi bavane ko mu kwiyamiriza amabi ikora, uwo muntu wese agira ivyo ndamubwira ko abariko afasha CNDD-FDD uyu munsi. Umuntu wese agira intumbero zituma abantu bavanako bataja hamwe, nigo rugamba rukomeye nkuru nziza yakize muri 2015 be nabo bari kumwe. Ababikora uyu munsi barondera ati naka ntavugane na naka ntaje hamwe na naka, Frodebu ntije hamwe n'abandi, CNR ntije hamwe n'abandi mu kugira ibintu bihinduke. Ntabwo muba muri ko murafasha cyane ubwo rugamba mwibaza, ahubwo mushobora gusanga mufashije CNDD-FDD kugumaho no gukomera ikabandanya ikora ku buryo n'ivyo dushaka ko bihanwa bitazigira bishobora guhanwa. Nuko genda bibona ivyo bintu. Murakoze cyane Pacifique Nazo. Rero wonse ngenda kumana ubuhinga bwagumye bubagora mwogira ko mwishura twatubazo nimba mushobora kugura mikro mukavuga. Wonse ngenda kumana sinzi ko muri ko muratwumva, turabona ko muri ku murongo, vyo kunda yuko mwugura mikro mukishura utubazo mwari mwabajijwe na Sindumuja. Kumbure ko ngira ntibirakunda ko Leonce Ngendakumana atwumva na mugenzanje Alice Hakizimana nimba ariko aranyumva. Reka duhe iminota 4 ya nyuma aba basabye ijambo no kuvuga Mwambutsa, Seruvumba, Birori na Dismas. Mukoresha umunota umwe muzoba mudufashije kugira ngo turangize kino kiganiro. Mwambutsa mwotangura mugerageze mukoreshe umunota umwe mutumbereze nimba ari intererano canke ari kibazo. Kumbure ko Mwambutsa niyo batwumva ngira ngo yofata ijambo agashikiriza akabazo kiwe canke intererano yiwe. Ni intererano n'ikibazo amemta. Urumva Pacifique yantanze mu manyama, nashaka kubaza position ya société civile yo mu Burundi ku kibazo gihanze abarundi citwa ihonyabwoko, racisme n'ihonyabwoko, kuko nizo ngorane Burundi bufise. Ahantu haba amashirahamwe mwayaharuye sinzi wavuze ngira bigeze ku majana, tukaba tukivegeta muri racisme n'ihonyabwoko. Urumva kishati kieme bien jati bien, nico gituma ndiko mvuga société civile no kuvuga ariko Mwambutsa ndabibutse Mwambutsa ntabaciriyemwo kino kiganiro nimba mwagikurikiye neza nubwo babikishijemwo gihagaze ku bwigenge bw'amashirahamwe n'imigambwe na demokrasi mu Burundi. Ntabwo twaje yego cyane mugabo nta bwigenge bubaho vis-à-vis d'une idéologie twa racisme na génocide. Naho hari kibazo, eske muri genga iyo hageze iyo ideologie naho hari kibazo. Ntitubabona nico nashaka kuvuga. Pacifique yavuze gatonye ati turi contre, hariho intwaro iri kwirarya abantu i Kongo, muri ko murareka abarundi ngo bagende mu matora, intwaro n'umugambwe wavyo uri ku butegetsi kandi uzoba kandida, nayo makoalisiyo muri ko muravuga nayashigikiye ivyo bintu, ayo marorerwa yose. Alice yari yasomye ibyo navuze. Nashaka rero kubabwira yuko muri ko muraduhenda
canke nimutubwire rero mamutore muti turaraba canke vyatunaniye nk'uko vyananiye abandi turabiraba tukabura aho duhera gira amahoro. murakoze cyane mwambutsa ngira baraza kubishura nubwo ari ikibazo kitari kijanye n'intumbero y'ikiganiro. Alice Hakizimana sinzi ukurikira ngira mwo muhe ijambo. Ukurikira umenga yari King Umurundi, nimba munyumva murashobora gufata ijambo canke Seruvumba. Alice nituriko turumvikana, sinzi Pacifique nazwe nimba munyumva yuko mwo kwishura uyu Dismas, hanyuma tuje mu gice ca nyuma turangize kino kiganiro. Ego numvise uhereje kuvuga, nibaza ko ari Karoli Mukasi, ndamumva mwijwi. Mu kibazo ciwe bwa mbere ndamuramukije. Karoli Mukasi ari mu ndongozi z'igihugu zatwara Uburundi ndi umwana muto cyane, aho yari arongoye umugambwe Iprona muri za 1995 1996. Jewe nari umunyeshure niga mu mwaka w'12. Urumva ko ndafata ko ivyo bibazo bariko aravuga ko abizi kundusha, kuko kenshi bariko avuga ivyabaye mu 1993. Karoli Mukasi we nyene yaraganiriye n'umugambwe Frodebu, baricarana barasinya convention de gouvernement. Uyu munsi hari aho bishika sintahure se position yariko aravuga ko abantu badashobora kwicarana, ko abantu badashobora kuvugana. Simuhanda bitahura kuko we ico yakoze gisumba ivyo abo bandi bose bavuga. Yaricaranye n'abarongoye Frodebu barasinya amasezerano, barasangira leta. Mu 1996 araba mu bafashije umuzo wa Perezida Buyoya ku butegetsi, barafata ubutegetsi, Iprona irafata ubutegetsi. Rero muje muri ico gihe haraho numva umengo hariho ukurenganya abantu, kuko ni nkuko we wadusavye ati twebwe ivyo twakoze nabi ari wowe ubikosora, ni ufise inguvu kundusha je nabi mfise ubutegetsi, numva ko abandenganije. Ariko aho twebwe duhagaze haratomoye neza. Aho duhagaze turi contre toutes les violations des droits humains. Tugwanira ko amasezerano mpuzamakungu yose yubahiriza agateka kazina muntu yubahirizwa mu Burundi, narijya n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryo nyene rivuga ko ayo masezerano ari partie intégrante de notre constitution, ko ari mu bigize ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Muri aya masezerano mpuzamakungu harimwo iyi convention contre le génocide na racisme, iyo iriho mu byo twipfuza dusaba ko zubahirizwa, iyi irimo. Ikigira kabiri, twebwe dusaba ko ivyumvikanywa hagati y'abarundi uhereye ku masezerano y'Arusha nuko babivuganye vyubahirizwa, kuko y'Arusha baravuganye ko ivyo vyaha bihanwa, baravuganye inzego ziteza kujaho. Harabayeho ayo masezerano hagati ya ONU n'u Burundi. Ivyo byose twebwe tugwanira ko bishigwa mu ngiro. None ikindi yo bagomba kumvugana igiki? Kumbaza ngo uri contre le génocide, noreka kuba contre igishaka kunyica. Hari ubwoko bw'ibibazo je ntatahura. Umuntu wamubaza ngo mbega wewe urashigikiye abashaka kugutema, umuntu yobishikira gute ivyo? Muri société civile turi contre le génocide, turi clair kuri ico kibazo, kandi turi mu bagwanira ko les mécanismes ziyihana zijaho. Turi mu bagwanira ko les parties prenantes, no kuvuga abo bose bari bafise ico bateza gukora kuri ico kibazo, bajua hore yabo harimo Nations Unies itegerezwa guhana ico cyaha, yanagitohoje ko hakaba raporo yagikoze ko, ariko ifise aho yagarukiye badahejeje iyo processus dusaba kwihera. None ikindi novuga n'igiki? Nibaza ko inyishu mwatanze Pacifique nahazwe ikwiye. Tugaruke mu kiganiro, mu ntumbero y'ikiganiro. Rero singenda kumana ndabona yagarutse, mugerageze kwishura twa tubazo bari baba bajije, hanyuma dusoze kino kiganiro, kuko twibutse bari ko badukurikira ko kino kiganiro gihagaze ku bwigenge bw'amashira hamwe n'imigambwe na kazoza kayo, turavye ibihe duciyemwo, ibihe Uburundi burimo. Mushobora kujaniranya umuntu gucyo. Une minute de droit de réponse birarekuwe. Ariko ngira mwatwumvise, ngira bagerageje kubishura, hanyuma mwumvise yuko ari n'ikibazo kitajanye n'ikiganiro turiko turaremesha.
kumburengira Fokode niyabishobora tuzoheza dutunganye ikindi kiganiro kijanye n'ivyo hanyuma baze babishure havugwe kuri ivyo bibazo kumbure bibakiye bamwe n'abandi. Leonce Ngendakumana nimba mushobora kwishura ijambo nigwanya mwugurure mikro mwishure. Leonce Ngendakumana sinzi ko ari karanyumva ariko ngeraza kuza kwishura utwo tubazo. Reka tubwire ko Alice Hakizimana nimba muri ko muranyumva tugerageze nk'abaza gusoza kino kiganiro. Pacifique Nahazwe nimba muri ko muranyumva reka duhere kuri mwebwe uno munsi muravye uko ubwigenge bw'amashirahamwe bumeze n'imigambwe n'ivyo mwagiye murashikiriza ibijanye n'amategeko uko vyifashe mubona hokorwa iki gigakorwa nande mugerageze mukoresha iminota 3. Ego murakoze ahantu je numva no hagarara cyane nuko ubutegetsi bw'u Burundi bwo nyene bwibagira akamaro kamashirahamwe nkaya. Buriya umwanya munini batubonamwo abansi kubera ko tuba twerekana ivyo batipfuza ko bivugwa ariko ntibazi inyungu nayo ihari y'ubugira by'ukuri societe civile yigenga. Ku ruhande rumwe societe civile yigenga igutuma wigengesera ukiyambika. Ikigira kabiri nuko n'abagenzi b'u Burundi nagomba ngo abapartenere bahura n'u Burundi iyo ufise societe civile yigenga biroroha ko bakwizera kuko nabi bihugu barimwo ni bihugu bifise societe civile bazi akamaro ifise. Rero iyo ufise societe civile biroroha gose ko wizerwa n'amakungu kurusha iyo wayirukanye. Ikindi nuko societe civile yiri hanze buriya biranakononera kurusha ko yo biri mu gihugu. Iri mu gihugu mukaba muganira burya baganira bavugana barungurana aho bashobora gutahurana barashobora no gufashanya. Je nigeze gutanga akarorero ingene nko mu biganiro byafashe Burundi byo muri 2012 turi Geneve mu Busuwisi leta yajugumiye ibonye twebe badutumiye muri societe civile ariko tumaze gufata ijambo tukerekana ibibazo bihari mu gihugu by'ukuri turabivuga twebwe tubica iruhande ariko kandi turanashigikira ko amakungu abandanya gushikira igihugu mugabo tuyasaba ko mu gushigikira igihugu baguma bashimika kubijanye no gukingira uburenganzira bw'abarundi. Iryo jambo ryarabafashije muri ico gihe amakungu aremera kubafasha. Burya mu bibazo uyu munsi Burundi bufise iyo ababari bafite societe civile yigenga bajana mu makungu bakavuga ivyabo societe civile ikabivuga ukwayo muri rangaje ya societe civile nyene burya igihugu co haronkera vyinshi ariko uyu munsi inyifato bagira ituma igihugu gihomba ibintu vyinshi cyane. Uti none ibintu byohinduka gute? Icambere nico cuko nimba abategetsi bahari bipfuza akazoza keza ku Burundi boteza kumva ico kintu societe civile ntabwo ari ivyako ku gihugu. Societe civile n'ubutunzi bukomeye bw'igihugu. Noneho namanibutanye naho abategetsi baraniyibagira ngomba nshishemwe naho mfuze umwanya muto igihe kimwe jewe nigeze kuba mu biro vya Edouard Nduwimana kiri mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu atubangamiye gose mu runani force hanyuma ndinjira rugara n'ibiro turaca hirya no hino ndamubaza ica duhora ndamubaza ko abona ko tutari societe civile mu ijambo yambwiye ati ndakubwije ukuri ko ndabizi ko ari mwebwe societe civile ndabizi ko umunsi bamfashe bakamfunga ko ari mwebwe mwenyene muzosigara mushobora kuvuga atari kubimenye ubimenyere kubera kuri kuratugora ati rero turi kurayigora nayo ntikureka tuzoguhonda. Yambwiye ivyo yambwiye ko yemera ko ari societe civile yarambwiye ko yemera ko ari ishobora kumutabara umunsi bizoba bimuyangaranye ariko yambwiye ati utugoye ntituzokureka. Rero ngomba kubaha iyo mpanuro ni kenshi tumaze kubibona ubwo butegetsi abakomeye barahava hakaba imyanya baza kudukenera bamwe bakadukenera baranatwirukanye. Ejo bundi yari gihangange c'igitangaza Bunyoni murabona ivyamubaye ko ariko agatabagwa nabo yahatswe kwica abo yangaje birashoboka ko bamutabara mu mwanya byari bikomeye nabo batwara uyu munsi nama ndabisubiramwo sizoreka kubivuga burya hari umunsi bazokenera ko ari iyi societe civile nyene igaruka kubatabara rugeranye ko batazi ko bizoba bigiye kubagendera. Rero ubutegetsi bwotahura ko twebwe turi nyungu ku gihugu kurusha kubagora nk'uko bavyibaza naho ico tuvuga tuzazoreka kukivuga.
narumvise umukuru w'igihugu ariko aragiriza umwe mu barongoye amashyirahamwe mu Burundi mbere yasa n'uwatekereje Gabriel Rufyiri kera yatubwira amadosiye y'abiba akayadomako kavuga bivyo baribo ubu ntacyo yarakivuga ko avuga gusa ikintu cy'ubuzima buzimvye umukuru w'igihugu wumvirije amajambo aherutse kumutuka ngo numusuma ibintu yamuvuze ko nakamaramaza ariko je no wabwira ko igihugu societe civile ari ubutunzi igisigaye abandi bose basigaye no kubandanya ntibacika intege amashyirahamwe turimo ntiducika intege abanyapolitike bavuga ko biyamamaza nabo nyene bagume bacibutsa no mu gihugu abakiri mu gihugu twese tugume dukora igishoboka cyose kugira ngo amategeko ahinduke societe civile isubire gushoboka mu Burundi hakaba n'abafasha Burundi nabo nyene tubandanye gutera kakamu nyene ariko imbere ko murangiza Pacifique nahazwe hari akabazo mbere ko mpa n'ijambo abandi mwasangiye ikiyago nk'abatumire hari abatari bake bibaza ko ubwigenge canke igikorwa cy'amashirahamwe yigenga kigoye muri bino bihe benshi batagifise uburyo bakora mu buhungiro mbere n'amashirahamwe yabafasha usanga yarabakuye ko amaboko abandi nabo bakaba barinjiye mu bundi buzima bujanye n'ubuhungiro ntimufise ubwoba kuri kazoza kuko nta mashirahamwe azobandanya baho n'ubwo bwigenge bifatiye ku buryo kuko hakora mu nda ico kirumvikana ariko kenshi uzurabe abantu bo muri societe civile imbere yuko haboneka n'ubwo buryo usanga babayeho imbere yuko n'uwogira ngo bafashe imbere yuko naboneka baza bariho bariko barabikora n'igihe ubwo buryo buvuyeho ntibahagaritse nabaye nk'akarorero jewe nababwiye nti hari ishyirahamwe ryadufasha ryambagije ko ingene ndabibona avuga ati turahagarika kugufasha kubera iki niki ndababwira nti hako mpebe igihugu nohebe iyo mfashanyo yanyu kandi ico gihe baranayikase ubu kumbure ngira ico ntahereje kwigenda tanki ico ciyumviro nuko societe civile yahavuye iva muri Sinarede muri Kigarama 2015 ntitwabandanije muri Sinarede bitavuye kuri abo bivuye ko hari ivyo twabona bitari bikiduhumuriza sinza kubigarukako mugabo societe civile ntikirimwo aho muri Sinarede ko nari nakivuze ni byiza ko ndagitomora ntihagire ubyumva uko bitari twarabisohoye twarabyanditse twasohoye itangazo byavuga ko twe tuvuye muri Sinarede ico gihe hanyuma rero je ntabwo bwinshi cyane mfise kuri urwo ruhande haba ngahi iwacu haba n'ahandi abantu baharanira agateka kazina muntu no yita nka vocation n'abantu harahumengo n'abasazi harahumengo uvuga uti na leta burya ntiradutahura je nibuka ko nigeze kwakira mubiri wanje Pascal Nyabenda imbere yuko umukuru wa CNDD-FDD hasigaye inkindwi yarigeze kuza mu biro iwanje ambwira ati wewe twaragiye ku makonte yawe nta mafaranga tubona ariko turazi ko bazungu bakuzanira ibifaranga babizana mu masake bakagushirira ngaho mu biro bo bari bazi ko bijya bintu ibi byose tubikora ku bw'amafaranga ntibashobora gutahura ingene umuntu akora igikorwa gishobora kumuca umutwe bazi bo nyene byo bakora ngo batwice ukabandanya ayo mahera abo batayabona kuri yaronka rero ntabwo amahera ari yari imbere ndazi ko naha amafaranga azo batayafise abantu bazobandanya hariho nabandi bashasha mbona batera bavuka ubonye nk'aba ba King Umurundi kuri Twitter King Umurundi bazi ibintu ariko arakora ni umuntu harandi hagati y'akazi na muntu ku rugero rukomeye ariko nzi neza ko abikora atashira hamwe atacari ko kiramufasha rero bene abo bantu bakoze uko bumva ineza y'abandi bumva ko bategerezwa kuyigwanira yaba twebwe mubona uyu munsi ejo dushobora kuba tutariho twapfuye canke twahinduye ibyo dukora hazokwama hariho abandi ivyo bintu babigwanira kuko natwe mu kubigwanira nta numwe yaje kudukoka nta numwe yaje kuturondera ejo hazoza n'abandi iteka ry'umuntu umwe wese agiye yumvamwo hama hariho abarihagararira murakoze cyane rero ngenda kumana ngira umuranyumva yego ndabumva sinzi mwo kumwe mu nyumva nani mbona mutanyu neza mugire ko mwishura twatubazo mwari mwagiye kw'ideni hanyuma muvuge n'icyokorwa kugira ngo imigambwe amashira hamwe asubize agarukana ubwigenge yari afise imbere yuko haduka indiane za politike n'umutekano mu 2005 nari navuze yuko ndiko ndishura Jean Claude nari navuze yuko yavuze ati izo nani
zagumye zirakurikirana abantu bazosura kubizera gute nari namubwiye yuko cyabaye icigwa twarize twarakuye isomo ibyagiye bitubuza kugira ngo izo nani ntizigire ico zishika ko twarabibonye nariko mvuga ko habaye kwikunda birenze gushira imbere inyungu z'abantu gusumvya inyungu z'igihugu kuguma turi abanyororo bakahise kuguma mu migwi y'abahutu n'abatutsi ivyo byose byaratumye izo nani zigira ingorane ntizikore neza mugabo nariko ndavuga nti twagumye twiga hanyuma yambaje n'akandi kabaza ati mbe ingufu CNDD FDD ifise izikura he zizovaho gute ingufu CNDD FDD ifise izikura muri ivyo nariko ndavuga abantu batabona neza inyungu ya bose inyungu y'igihugu ahiri ugasanga bashira imbere inyungu zabo inyungu z'amoko yabo inyungu z'imigambwe yabo aho niho CNDD FDD ikuri izo nguvu ifise si n'inguvu mikasi n'inguvu umunsi rero abantu bumvise yuko ineza y'igihugu iri hejuru y'ineza y'amashirahamwe y'abayimigambwe cyangwa andi mashirahamwe twamye tudondagura bakumva ko inyungu z'amashirahamwe ziri hejuru y'inyungu z'umuntu umufashe nk'umuntu n'individi burya ingufu za CNDD zizoba ziheze kandi ndibazwa atari kera kuko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko nayo nyene ibona ko ifise ingorane ego utubazo mwari mwabajijwe na Sindumuja nubwo tudahuye n'ivyo twariko tuvuga muri kino kiganiro yanatwe ngo twishura hanyuma mutanga intererano ku cyokorwa aha urumva twavuze ko turiko turigishanya ni session educative mwene ibibazo bya genocide Pacifique yabyishuye ko cyane hari ukuntu twafashe intumbero y'ingene ibyo bibazo bizotora inyishu sinumva ingene abahutu bamwe akaguka abahutu bamwe baciye bagenda n'ubu agatelefone kare hose ngenda kumana karasuye kutugora mu kurindira ko agaruka kumbure ndabona yagarutse rero ngenda kumana ubu muranyumva neza ku itariki y'abatutsi Leonce Ngendakumana ubu muranyumva neza biracyagoye nimba Emmanuel Nkengurutse muri ko muranyumva mukurindira ko Leonce Ngendakumana dufasha mu hunga bw'ivyuma kugira ngo tumwumve mwotanga intererano ku cyokorwa ku mategeko kubijanye n'ubwigenge y'amashirahamwe n'imigambwe na demokrasi mu Burundi mugerageze namwe musongore umwanya uri kuratujana ego ndafise ice niyumvira icyambere mbona cyokorwa nuko aya mategeko ajanye n'agateka kazina muntu ivya demokrasi ibintu byose vy'amanosyo ya etat de droit byo hava bigakwiragizwa mu banyagihugu kandi mu rurimi rw'ikirundi kuko birakwiye ko abarundi benshi bavyumva bakamenya uburenganzira bwabo bakamenya n'ingene buharanirwa n'ingene kuko hari uburyo bwo guharanira ubwo burenganzira bwabo bwo kuburwanira hari uburyo n'ubuhinga bwinshi ivyo rero abatanguye iyi space X bokomeza tugaguma turiko turasigura abantu bakabimenya kandi cyane n'udutabo dutoya tukabaho mu kirundi kuko benshi ntibazi igifaransa natwe tubisigura rimwe haraho bitugora kubisigura mu kirundi ariko habaye igikorwa cyo kubishira mu kirundi vyofasha icyo ni cyambere icya kabiri hoba igikorwa cyo kuraba ingene amategeko mabi ahinduka gute vyavuzwe kare ni lobbying umuntu akora ni plaidoyer ikorwa ku buryo kumbure bishoboka yuko ubutegetsi bushobora kwikubita agashi ndabizi bigahindura tukabereka inyungu nk'uko Pacifique ariko arabivuga inyungu zo gukorana na société civile n'imigambwe de l'opposition
n'abandi bose bakeneye ko igihugu gitera imbere. Ibyo hinduka cyane cyane je mbona ni bibiri: hoba inzego de regulation y'amashirahamwe yigenga, amashirahamwe ya société civile, hanyuma n'imigambwe, mbere n'amakonfession religieuse. Ntivyumvikana ko umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu, umunywanyi akomeye cyane wa CNDD-FDD ariwe aza kugenga ingene imigambi ikora n'ijya nyene batavuga rumwe. Ivyo ntivyumvikana, ahandi si uko bimera. Harabaho yego urwego rwa leta mugabo rugizwe n'abashinga ntahe bigenga, bavuga ukuri, bazi cari co le principe démocratique, akaba aribo baraba ibikeneye ku migambi, bakemeza niyo migambi. Umugambi uteza kwemezwa na leta oya, kuko ni ishirahamwe risanzwe, yego ndemera yuko muri leta boraba ko uwo mugambwe utari contre l'unité nationale, kandi utagomba kuzana ingwano, naho mbona ari imigambwe izana ingwano kandi iri ku butegetsi. Ariko hakaba ico kintu ca girasa, nico kimwe na ASPL, hoba urwego rwabo rubijejwe nka kurya, nuko nago bagwinjiriye. Hari urwego ruraba ivy'amamedi, marezima ndigwigenga. Ico gihe rero tworaba ko izo nzego zo kwigenga, sinzi atebiciye mu ntwara y'ubu birashoboka, kuko twihebuye ho naco twokora, twaca tuzinga amaboko tukabandanya gutyo. Tugomba gukomeza gakora lobbying, plaidoyer, gushika naho nabo nyene bashobora kuvyumva canke bagaheba bagahindura. Kuri ivyo bintu bibiri, hoba n'urwego ruraba vy'amakonfession religieuse, ariko rwigenga, atari ministre de l'intérieur, umusende DFDD aza kuraba ingene imigambwe imugwanya ikora. Ntivyumvikana ingene abantu bitwa basa nuko ari abajuge, kwaya nukuri société civile aho usanga iri nka juge igira iti mwe amategeko avuga ibi, none muriko mukora ibi, si vyiza, ni muhindure mukora ibi. Bene abo batwaza mu kazi ntibavyemera. Nico ica gatatu, ego novuga yuko abantu boja hamwe par réseau ntiyabe basidari bazwa. Ubu hari abantu basidari bazwa kamera bati bakasifikira babibona, abarundi tugowe twese, tugowe rumwe, inzara ikubita bose, ubutungane butari bukubita bose, la violation des droits ikubita bose. Abantu tukabajijura muri session nyene yo kuforma abantu, bakabona yuko bakwiye gukora derezo, hama bagaharanira uburenganzira bwabo. Hari ikintu kitazoshoboka, ibintu byose ntibizoshoboka, uburenganzira bugomba gukingirwa, kandi abantu babukingira ubwa mbere n'abacamanza. None abacamanza byokora gute kugira ngo bigenge, basubire sinzi ko bigeze kwigenga, bo kwigenga bagakingira uburenganzira. Ega ni ibintu bihinduka, ni amateka ahinduka, niyo baca imanza zivuga abagiye kwitwara barenganijwe, bagasanga hariho abamagistrat babacira imanza neza, n'aya mategeko mabi arashobora guhinduka para jurisprudence. Nivyo mbona mu majambo make. Murakoze cyane. Leta nayo ntawuzo aruha mu kuvuga ko kiye kwikubita kashi, kuko nta umutahe bashize mu gukora ikibabarundi, mu kubarenganya, mu kubatwara uburenganzira bwabo, nta nyungu bizana. Murakoze cyane Emmanuel. Igihugu cyanyuma mu cyambere mu biteye inyuma, kubera kuko abantu badafite uburenganzira bashobora gutera imbere. Nta gitera imbere. Urabona abakozi atunga bo hanze barahevye, imitahe hanze nikiza, imfashanyo yarahagaze, n'imitahe yova mu barundi bo nyene hakubikora barahunga. Abantu baciye ubwenge bamye baravyidoga ngata, abantu baciye ubwenge baragiye hanze, nta bari
akazi gakogwa uko gashaka ari kubera iki Yego. kubera atabwigenge buriho kubera atantwaro ya demokarasi yubahirijwe kubera ata leta igendera ku mategeko leta rero n'ivyumve barya batwara hari darerentere yuko bagomba gufata bagahindura bakubahiriza agatakazi bagakora nk'uko vyari imbere ya 2015 nawe rimwe nawe nyene baza barahohotera abantu ariko ntivyingana n'ibiriko birabu aha niho nohereza murakoze urakoze cyane nimba Alice Hakizimana munyumva tutoba tugize nabi ndabona mumbabarira abandi bariko baradukurikira ariko ku murongo mu basavye ijambo harimo Innocent Muhozi yararongoye urwego OPEB ni urwego rwaruhurikiyemwo ibinyamakuru n'abamenyesha makuru mu Burundi kumbure nimba hari intererano ku cyokorwa kugira ngo n'amaradiyo azosubire gukora asubirana ubwigenge mu Burundi ngira munyemereye abo twasangiye ikiyago nabo twasangiye kuremesha kino kiganiro Alice Hakizimana muranyemere ko duha ijambo Muhozi hamwe yo gerageza agafata umunota umwe akaduha intererano yiwe kuko turiko turarangiza kino kiganiro. Ego inyuma yiwe ngira muce mugumana mikro kugira ngo musoze na kino kiganiro ariko ngira Leonce Ngendakumana nabonye nawe nyene yagarutse sinzi ngira muramwongera ijambo. Innocent Muhozi ndiye batwumva umunota umwe agatererano kiwe ngira yakurikiranye ariko biravugwa kugira ngo tubandanye dusozera kino kiganiro. Sinzi ko ari hafi ngira ngo ntatwumva. Nimba atatwumva Leonce Ngendakumana ndabona yari yagarutse ngira mu musaba gutanga intererano. Leonce Ngendakumana mwa muriko muratwumva hamwe mwotwumva mworangiza agatererano mwariko muratanga ko turiko turarangiza kino kiganiro nimwa mutwumva umunota umwe agatererano kanyu. Leonce Ngendakumana ngira ngo mu buhinga bw'ivyuma bwamugoye reka tubandanye dusozere kino kiganiro twibutse ko kino kiganiro cari gihagaze kubijanye n'ubwigenge bw'amashirahamwe mu Burundi uraragwayo muri demokrasi be n'ingene abandanya kwigwanako muri bino bihe vy'agacinyizo intererano nyinshi zatanzwe twibutse kandi ko kino kiganiro cari catunganijwe n'amashirahamwe Focode ishirahamwe Focode rifadikanije n'ishirahamwe Kavib. Imbere rero y'ukurangiza nyezina kino kiganiro reka duhe ijambo abaserukira ayo mashirahamwe kugira ngo bagire akajambo kanyuma bashimire nabo twafadikanije muri kino kiganiro. Maître Gustave nimwaba mutwumva akajambo kanyuma gushimira abatumire. Maître Gustave sinzi ko yoba ari hafi hamwe yo batwumva yo kugura akamikro kiwe kugira ngo imbere yuko Maître Gustave ashobora kuja ku murongo twoha ijambo Pacifique Ninahazwe ahagarariye ishirahamwe Focode rimwe mu mayo mashirahamwe yatunganirije kino kiganiro nyigisho kugira ngo agire icavuze akajambo kanyuma. Pacifique Ninahazwe ijambo nigwanye. Ico novuga ku izina rya Focode ni ijambo ryo gushima no gushimira bwa mbere mwebwe abamenyesha makuru Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana mwadufashije kurongora ikiganiro kikagenda neza. Twoshimira abantu bose bafashe ijambo muri iki kiganiro muri abo sino kwibagira bwa mbere abatumire bemeye kutwitaba bagatanga ivyumviro bikomeye kandi vyubaka Maître Emmanuel Nkengurutse be na Honorable Leonce Ngendakumana bafashe uyu mwanya kumbure hariho imirimo yindi bari kuba barimwo baza kusangira ijambo natwe bakoze cyane no hanyuma twizere ko tubatumiye bazoza tugasangira ijambo nk'uku. Turashimiye abandi bose bakurikiranye ikiganiro abatanze ivyiyumviro abataronse akanya ko kuvuga mwese turabakengurukiye. Nibutse ko mu kurangiza haza kuba kandi ikindi gice aho hari ibibazo biza gutangwa bino biganiro kenshi mu kubiheza turatanga utubazo kugira ngo bariko barakurikirana bahiganwe maze ushoboye gutora ku kabazo wa mbere agaheza akaronka agashimwe. Murakoze rero mwese twasangiye ikiyago neza. Ndangiza uko nagumye mvuga nti societe civile n'ubutunzi ku gihugu, societe civile yubaka demokarasi, societe civile
nongera ko yuko yugururiwe bose buriya ntabwo ifise beneyo n'abayigaba hariho abatubajije ibibazo nk'uko umengo ni twebwe dutegerezwa kuvuga ibya societe civile n'uwo ari we wese wumva hariho nk'ikibazo societe civile ihari yo bitavuga ko neza icyakora ashinga ishyirahamwe nawe akajamwo aho yipfuza ko tumushigikira akatubwira nkuko natwe twipfuza ko adushigikira duheza tukamubwira societe civile igizwe nuko gufatana nuko gufashanya ntihagire uwumva ngo ni ibibazo by'abanaka biguma ari bya twese ni societe civile ya twese murakoze mugire umugoroba mwiza ndabakengurukiye murakoze Pacifique ninahazwe Maître Gustave niyo abatwumva akajambo ka nyuma ku izina rya Kavibe. Alice nagira ntangure kubashimira ko mumpaye kano kanya rero ku izina rya Kavibe nagomba gushimira abatumire bose bashoboye kuremesha kino kiyago hamwe namwebwe nyene mwagitunganije neza mu buhinga bw'ivyuma nongera nsaba imbabazi abantu kubera byatugoye mu ntango ubuhinga bw'ivyuma ntibusezerana hari byinshi vyagiye biratugora ariko biratunganya rero muri rusangi ikindi mvuga no guhamagarira umurundi wari we wese eka naho yoba hari n'umunyamahanga guterera gacumu k'ubumwe mu rugamba tuba dufise gukudoma ko urutoke ivyo vyose bitagenda neza mu Burundi yaba mu vyerekeye intwari ibereye ivyerekeye ibiturire ivyerekeye ubwicanyi bw'agahomerabunwa bubandanya buba amakrime contre l'humanité amakrime ya caractère génocidaire yamaba ni vyinshi dushikiriza mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha nko muri Kavibe n'abandi benshi bo muri Fokode hari igisata kibijejwe kana za force byo gushingisha imanza abo bose bonadufasha bagaterera gacumu kubumwe mu kudufasha mu kwegeranya yaba ivyabona yaba amaka menshi yagiye araba kugira tubandanye natwe tugwanya ivyo bintu bitagenda neza hama ni vyinshi ibibazo vyagiye birabazwa sinobigarukako benshi bashoboye kuvyishura ahanini hari vyagiye birabazwa cane cane kuri ivyo vyerekeye ihonyabwoko benshi bagerageje kubivuga nyambara ikintu dushira imbere no mu madosiye menshi yagiye mu masentare mpuzamakungu ivyo bintu vyaragiyeho vyarerekanywe neza kugeza n'iyi saha ngene abicwa bacagugwa ubusanga ari abantu batavuga rumwe na leta bahora mu gisoda ca kera b'ubwoko bw'abatutsi abahutu bo muri FNL za CNL abo mu za MSD mu za IPRONA n'ahandi n'abandi bikekwa kuco twe kwita les opposants pose ni benshi rero ivyo bintu babirabirako hariho ikintu kiboneka cerekeye exclusion cerekeye iyo racisme cerekeye iyo acte genocidaire iri mu makrima amwe dushira imbere tugwanya kandi vyama biri imbere rero ni benshi kandi tumaze iminsi tubona twonashima ku ma réseaux sociaux berekana ubwicanyi ngene buriko buragenda bakagira amatohoza enquête ama investigation approfondi ahano shima cane shimira nk'uwitwa King umurundi ibintu atwereka vyakabe ese benshi boza barakwirikiza akarorero ese benshi boza baramwigana abitwa bayigenga berekana mu vyerekeye ubutunzi ngene ibintu vyayanganye eka n'ibindi bintu vyinshi hakabantu bogwiza amakritike bogwiza ivyo bikorwa nyene nk'abo bandi bafata iya mbere bafata iyo nzira tukifatikanya hamwe nabo rero nkabasubiye kubakengurukira kubona mwashoboye gutungana kinya kiganiro kandi no mu minsi iza tuzosubira dutunganye ivyerekeye mu bindi bisata ingene bitariko biragenda neza muhezagirwe. Murakoze Maître Gustave akaba ari no ngaha turangirije kino kiganiro ariko nitwo kirangiza tudashimiye uwadufashije kugira ngo aya majwi akwiragire hose ashikira bariko badukurikirana mu mpande zine z'isi Jerome Kazabukeye turagushimiye ku buryo wadufashije mu buhinga bw'ivyuma tubashimiye rero mwese naho ubutaha